benge bange na pese yombote kwa tawo mujagara kubaretse nange bitatu Joel amazina ni kwa kundi nyene sinigira mpindura. TV ni Nox TV nkuko mwaba mudukurikirana misi yose twarabwiye ko twama tubaha ibintu bimeze neza bisukuye. Uno munsi twagendeye umutumira dasanzwe je no mwitwa umurigent n'amazina agiye atandukanye, akaba ari umu DJ kuva kera na kera, benshi baramuzi, nta byinshi nza kuvuga, ariko ni muri ba bandi bavanga imiziki, aribo ni DJ, ariwe DJ Kicas, Engineer Diso aka n'ayandi mazina menshi atandukanye. Reka rero tumuhe kaze, twamugendeye muhira nkuko tuzoza turabikora no ku bandi, ariko we twamugendeye muhira n'iteka ridasanzwe. Reka tumuhe kaze aramutse abakunzi bacu bari Nox TV, yongera twidondora. Kicas, ni sawa Kicas? Ni sawa, turashima. Umeze neza cyane gose? Mbona watagase sana. Uruhe gusa sino. Basha kuramutse abakunzi bacu, karabwira n'akazina. Jewe mu mazina benshi bazi izina rya DJ Kicas. Yes. Ego nk'abandi umwe mu ba DJ bahurikiye mu mugwi witwa Holy Star DJs, nkaba ndi na president wao CEO. Hama agomba ndabaramutse abakunzi bari Nox TV cyane wowe bitatu. Yes, wazi iyo twavuye. cyane yes, murumva Kicas kwaje kubaramutsa. Ama Kicas vuye ko abakunzi bariko baradukurikirana, twagira duse n'ukubaza kwinjira muri industry y'ubu DJ kuva kera, urugendo rwo rwatanguye ryari? Kubera hari abantu baba bariko baradukurikirana bavuga ati DJ Kicas yo batanguye umuziki ryari, kuvanga imiziki yabitanguye ryari, yavyiyumvisemo ryari? Rero nuko urugendo rwatanguye gute? Urugendo ko rwatanguye, yes, sino precisa neza umwaka, kuko iyo umuntu agiye mu gikorwa ubwa mbere atangura kugifata nk'umukino, mu nyuma agasanga kabaye akazi. Je mu bihumbi 2000 naravuze umuziki mugapana ibyo kuvuza comme DJ. Nari umuntu nkunda umuziki, namafatisha amakasete ya kera, abantu bayazi y'amakasete bashira amaradio, gacanza ndavuza, kuko hariho umu DJ nakunda ariko aravuza ariko aramixa, gacangiye na amarati zijya ndirimbo ndasikeneye, gaca ndamushira amakasete na CD ntare bwatangure gukoresha. Hanyuma buke kujya kuntu nafatisha amakasete cyane, habaye imanza zo mu mafamiye, imanza z'ababanyi, gufeta amanowera, amabonane, kubera bari bazifise indirimbo ziryoshe bakaca bampamagara, ngaca ntwara y'amakasete yanje ni radio nkavuza. Buke mu nyuma haraziza ama-CD. Grand Frère yarafise radio nini y'ama-CD, aho nari ntanguye kuza ndarya amahera, nkatora radio ya Grand Frère n'ama-CD yanje nkavuza. Mu nyuma muri 2002 niho Grand Frère yagura imashini, niho natangiye gukoresha imashini muri 2002. Aho nari ntangiye kuza ndarya uduhera tw'umuziki buke muga, kubera nari umwana, nari umunyeshuri, urumva byari bigoye gupatana. Ayo bamba natora yuko je mu sinabifata nk'akazi, navuga ko ari kwiryohera ko narakunda umuziki. Ubisanzwe navuga ko 2002 ariho natanguye kariyeri, kuko ndibuka n'ivyo nakoze muri 2002, sino vyo kuza ndakoresha amakasete. Abo twiganye bo barabizi kuva muri 2000 naravuze. Na Kicas uratubwiye yuko watanguye muri 2000, muga muri 2000 niho utabona ibyo uri kurakora ibyo ari byo, wabijamo kwiryohera nkuko wari ubivuze. None ugiye kuraba Kicas kuri je no urugero rw'aba legend, uko no kwitwa muri gent muri kariyeri yo kuvuza umuziki u DJ. None ngerageze kukubaza Kicas, ni ryari ku bavyeyi bariko barabona nk'ibyo waburi mu ico gihe, urabona ko wiga, nta ntambamye zabico gihe? Intambanye ni yabaho, kuko twebwe uko twavukana muhira turi bane. Yes. Navuga ko twagiriwe amahirwe n'ubuntu, nta numwe yigeze amaramaza abavyeyi. Je ishuri nariga neza, abanza abo twiganye barazi ko haro n'ikibanza ntarenza. Je sinigeze niga no muri privé nashima, kuko abavyeyi bacu ntibakunda ama privé. Kandi urabona iyo periode yacu twiga
prive ntizemegwa cyane umuntu agiye muri prive yaba ari umuntu amashuri yaba yananiye mu bisanzwe rero je amashuri nigeze ngora haba primaire haba secondaire abo twiganye barabizi haba kuri rimwe muri kaminuza amashuri niyangoye bo n'abavyeyi ntibabimenya unashima kuko urumva bo barindira resultat zo kwishuri kandi resultat imisi yose babona ari nziza kuvuga je ngiye no kuvuza ntibanabimenya mbere ndibuka no munsi mutama yumva abantu bamamagaye DJ hari muri 2005 yaratangaye yaratangaye wowe uri mu DJ amaratiye kuva ryari amarato ya ko nari mfise umuntu twakunda kujana ariwe novuga yatumye ndabifata nk'umwuga by'ukuri niwe yanshizemwo ako gatima ko gufata umu DJ kari umwuga muga nanje nkamarati none gashaho ko naratinya kuko uravye aba DJ benshi bakera wasanga ibintu by'amashuri byarabagoye no nanje naratinya kwinjira muri career gose ko navuga ati noca mpeba kandi abo tuvukana iyo periode nta numwe atari bwaheze babiri bari barahejeje kaminuza umwe yari muri kaminuza ngaca ndabati none jewe nciye mvamo ndumwana wa nyuma wa kane byoca bigorana urumva iyo muhungu yaragerageje kunyereka ko ushobora gukora ubu DJ amemta wiga kuko nawe namurabira ko akarorero yari yahejeje ko yariganye na Grand Frère kandi akabandanya n'ubu DJ Uwambere nari nino mu Burundi bakora ubu DJ za Kicas urahejeje kutubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku zina Kicas nijya iryo zina ryaje gute nijyari wabonye ko kuye kwitwa Kicas kuko Kicas abantu benshi bahora bambaza Kicas gisiguri Kicas warikuye byagenze gute Kicas zijya ndome mubona KICAS yajya n'amazina yanje nagenda profita urudome rumwe rugize amazina yanje ni kuvuga amasirino banyita plus vreno yiwanje ko vreno je yiwanje nitwa Izere Arsene urumva muri Kicas ina abirimo yijya S ifise sirino banyita atangwa na S yijya K ifise sirino banyita atangwa na K urumva Kicas n'amazina yanje nagerageje gushira hamwe bica bivyara Kicas okay bantu muko muradukwirikirana murumva DJ Kicas yo Kicas ryavuye ariko Kicas rero nikindi wana ko uri wa kera mu uyu muziki wo kuvangavanga umuziki uratubwiye ko 2005 ari wacu utangura kuronka ikiraka cyo kuja kuvugiriza aho hantu ho guhibuka neza aho hantu yari bare ko yari yakera yari mu Nyakabiga yarakoreye ikiringo kitari gito mbe yitwa gute ijya bare iyo bare mu nyuma yavuye ihinduka nihajya hakorera yari bare ya Peace and Love hajyanye harahoraho bare twakunda gukoreramo siritu mu bintu bya fin des examens amagongi niki tukagira ibiteramo n'abitwa ba DJ Naz ba DJ Sebo kandi aho nyene muri 2005 nakora ahantu habiri nakora kuri Munyakabiga kuri Avenue de l'Imprimerie benshi bita Avenue de la Mort hariyo bare Peace and Love yagiramo karaoke nije nabazanye ushima n'aba Peace and Love kwakora karaoke baje karaoke naca mvuza hama niyo bare nyene yaho twarakora n'ibiteramo 2000 kombi hari muri 2000 kombi twarakora ibiteramo ahantu henshi hatandukanye Munyakabiga ko twari twarihaye ihangiro yo kumenyekanisha quartier yiwacu kuko urabona Nyakabiga jabe byari cyo kimwe ni kuvuga yego twarakora ibiteramo muri ville benshi ahantu henshi muga hanini twakunda gukorera mu Nyakabiga aragengete ndazi ko abantu benshi bayibuka aragengete ni jewe n'uwo bita DJ H na DJ Naz na DJ Jumbaz twatumye imenyekana kuko no twese twakora ibiteramo hariyo ragengete hariho hari bare Peace and Love ndayibagiye uko hitwa hariyo na Munyakabiga kuri Avenue de l'Imprimerie handi TJH warayibuka twarakoreye cyane Peace and Love nagira karaoke n'ahandi hatandukanye ko Jesse nigeze nkora ahantu hamwe naranakoreye na ruguru nashima narakoreye mu Cibitoke cya Rugombo nije muntu Uwambere atangiye kuvuza umuziki mu Cibitoke cya Rugombo bakavuga ati ego turaronsa umuziki sino mu Cibitoke cya Rugombo bari bafite ibintu bashiramo ICD ikivuza ugaje naratwaye imashini ndavuza
benshi baravyibuka hitwa Tomari niyo yatanguye umuziki mwiza nije nayuguruye ouverture ya Tomari aho haraciye imyaka myinshi hari mademi sweet gutyo hariho henshi hariho muri ville ya Maria twarakoreye na DJ Naz twarakoreye ahandi hasohokera b'abasoda bo muri South Africa igihe bari ino ndahibagiye izina hari muri ville ni henshi vraiment ni henshi nagenda korera ahantu henshi hatandukanye ya Kicas turumva ko wagiye urakorera ahantu henshi yagiye hatandukanye kandi urumva ko ibintu by'umuziki wabitanguye kuva kera rero ngerageze nko mu mademiri witi je nari umwana nakunda kumva DJ Kicas ari ahantu hari haharawe kuri Black tukumva abana bose DJ Kicas ari n'abandi ba DJ sinzi eske kugira hajya ahantu mufate rijya zina rya hajya kugira n'abantu benshi bahahurumbire nakahe kabanga mwakoresheje kijya gihe nakabanga kanini twakoresheje urumva kera uko vyagenda kera hariho novuga ko yari nk'imigwi mu gatari imigwi yari amaparti uko nyene nakubwiye aba DJ bamwe bakunda gukorera mu city n'abandi bakunda gukora muri ville n'abandi ba DJ bakunda gukorera kiyaga ikuvuga hariho team ya DJ Saido uyu mubona ari mu Faransa ni nawe mu DJ je nakuze nkunda cyane aranabizi nawe Saido rero yarafise abo bakunda kujana bagakora ibintu by'ibiteramo hariho ba DJ Show n'abandi na Everson hama hakacaba n'abandi bakunda gukorana na DJ Naz hariho jewe hariho ba Jumba's hariho H hariho DJ Sevens ujari hanze muri Canada kose we aravukana n'uyo Jumba's na Naz twero twadufise ingene twaprofita fin des examens twadufise ingene dukunda gusibra tuvuze dusibre kuri beach twagenda hariya kuko niho hantu hakundwa ego sino ntabanga twakoresha twaragira publicité twari dufise amaradio dukorana abarandiri mugisha baradufasha ama publicité amaradio menshi vraiment twakoresha n'amaafishe twari dufise team iri complet y'abapeti barimbura abantu bashobora kuva kwijabe bakafisha ama afishe jabe yose na Nyakabiga ville bakagenda bakafisha na hariya mu Kajaga bafishe kubera show izohaba urumva uko kuna aho waca hose babona ayo mafishe urumva baravuga ati iki kintu kizoba gikaze kandi twebwe twa dufise n'ingene dukorana n'abaririmbyi nico gituma nakunze umuziki wacu ko twa dusaba abaririmbyi dukorana bakera haro nkubu noja nko mu mashini nkakwereka amafishe je ndafise amafishe ndi kumwe n'abantu benshi babaye abapasiteri muga bari muri game y'umuziki urumva prise twakorana n'abaririmbyi tukagira team iri complet yafisha hose bigaca ku maradio urumva abantu barahura mu biteramo byacu bavuga ati ahantu antuka araza kuba haryoshe eske Kicas none muri ico gihe turabona yuko mwarategura amashow y'abakoma beach agiye atandukanye ariko kuba boss baba bafise ibyo bibanza nta ntambamye byazaba mu kuhabaha byaroroha byagenda gute urumva uko byagenda byavana n'ahantu d'abord urumva haro nk'ahantu twagenda tukamubwira mwene uko tuzorihisha akantu yansi ico twaca dukora twaravugana tugahana amasezerano twamara ati nitwokorire ikintu busa ataco turiko turinjiza twaca vugana ku nzoga y'abafise akaduza amahera yajya amahera dugije yose niyo twe twatwara ni kuvuga muri uwo mwanya yaraduha stock tukaca dushira abantu badandaza hanyuma tugaharura ivyasohotse tugatwara yaje iwacu hejuru hakaba n'abandi twavugana twebwe turihishe hama nabo bagurisha inzoga publicité ivyuma bikora ahantu yabari twebwe n'abandi twavugana urumva bakaturiha twe tukagenda koma ba invite baraturisha amafaranga tukava muhira n'ivyuma vyacu ama machine kubera ico gihe hakora ama machine kiretse nazi yarafise aga push control twaza turakoresha hama bikagenda harabo twabwirana ama contrat bakadukota bakimenya nyamba barihisha nyamba batarisha bo bagacuruza nabandi twaduza inzoga uko iyo system nakubwiye nabandi twarihisha bo bakagurisha inzoga natwe tukajya ku muryango eske twacha tuvuga yuko ikintu cereka ubu DJ urumva ko
mwagira akagwi akakundi k'aba DJ mukaba bamwe bagakorera hariya abandi hariya abandi hariya twoca tuvuga rero ko kuva kera ubumwe bw'aba DJ bwamyeho ubumwe bwaramyeho cyane mu ba DJ nta bintu by'amashari cyangwa ngo amashari kumviranire ntiyigira iki abura. Joel uzomenya ahantu hose uzoja nimba uwo mwanya ufise mikoro uriko uravugirako bajya bafata mikoro nka wewe ntimushobora guhuza bose 100%. hari umwe azokumvira ishara ati none kijya kibanza ari musije nari kuba ndakirimo kuko iyi televiziyo uriko urakorera irasumba amateleviziyo menshi rero yajya amateleviziyo isumba hari abajournaliste bo muri ibo bashobora kuvuga ati none kubera iki ujya anye ari kuri ijya televiziyo kijya kibanza gusa uje mba ndakirimo uravyumva rero no mu ba DJ harabaho ukumvikana hakabaho n'abagira amashari kuko hari abantu ndibuka neza hari imyaka nigeze kumara nk'ibiri presque amashow yose wasanga ndiko ndibonamo izina ntiwibaze ko byanezereza bose nabo twaba turi kumwe muri team ntiwibaze ko bose byabaneza isigura ikintu cyose uzojamo uzogira abagikunda n'abakugwanya iko niko bizokwamabiri yego bo tumvise ko uriko uratubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye kucerekeye ubu DJ hama duce tuza ku kintu cerekeye abaririmbyi aho mwarakorana aba DJ mukavuza abantu bagatamba bakaryoherwa mu nyuma abaririmbyi nabo mwakorana gute eske nta baririmbyi baboneka abaririmbyi kugira mukorane baraboneka cyane nakubwiye ko ibiteramo byose twakora muri iyo timu iwacu twategeza gukorana n'abaririmbyi je ndibuka ko hariho na show twigeze gukora hari nko muri 2008 ku nef yari 2008 iyo show yarimo abaririmbyi presque bose ba Black G ba Sadbi Frank Generation 80 bose urumva twari dufitanye ubucuti bayiva muziki barimo bari benshi vraiment urumva twari dufitanye ubucuti abaririmbyi twarakorana nabo bagize ibiteramo nabo baraza kuduhamagara tugafashanya yego yes bantu muri ko muradukurikirana kuri channel Nox TV murumva Kicas kwa aratubwira ibintu byinshi bikomakomeye umuntu wari wese ariko aradukurikirana ashobora kuhakura ikintu kirenze atarazi kuri DJ Kicas tugerageze kubandanya ikindi kibazo nagomba se no kubaza uratubwiye yuko mwaratumira abaririmbyi mugakorana bakaririmba namwe mukavuza eske ico gihe ku bantu mwakorana ku bantu baririmba ico gihe kantu k'akanoti mwarahuza kweli twarahuza hajyanye hamaze kuba ikiyago kizana inyishu yego urumva umuntu amaze kwemera ko umuyaga seka inyishu itegereza kubihari ntitwashobora kunanirana kuko ibyo baba barimo nibyo natwe tuba turimo ibyo baba baharanira nibyo natwe tuharanira kandi nta muntu yogenda ahantu ngo aca ataho uko nyine gusa uko ababosi uko abaririmbyi bafata ababosi siko badufata twebwe urumva barafise uko bayaga n'ababosi natwe tuba dufise uko tuyaga nabo kandi barabibona ko uko bigenda barabibona yego urumva rero rangaje iyo umuntu ari muri game narangaje y'umuntu w'umubosi urumva barafitaniye uko umuyaga kandi hamaze kuba ikiyago nta kinanirana Kicas uri umuntu wagiye urategura ama evenement menshi agiye atandukanye hari abaririmbyi bamwe twagiye turumva ugenda uratumira ugaca usanga aho hantu wujuje nk'ubu ngerageze ndibuka ni 2018 namba 2017 hariho show wigeze gukoresha abantu twobwa muri iki gihe ari bihangange ariwe Bface na Fabio ico gihe iyo show warayiteguye kandi abantu barabone kuruzuza rijya banga ryo gukoresha bajya abantu babiri atawundi muntu n'ubu turabona arabikora wabigenjeje gute kijya gihe byarakoroheye koroha nivyoroshe kweli mvuze ngo byaroroshe nabambesha gusa kimwe Bface turazinanye cyane ko Bface ndamuzi yiga ndamuzi bihagije ni n'umugenzi ushima kandi cyane ko ujya anye bajya ndabakurira kandi urumva Bface arazi ivyarimo hajya nta kintu kiryoshe ugiye kuyaga n'umuntu azi ivyarimo yego hariho akantu hagati yabo
mbere je mu kwiyumvira narigerageje kwiyumvira ko jewe ndakunda hip hop yego cyane rero naravuga ati kubera iki abaririmbyi abategura ibiteramo bama bibagira abantu baririmba hip hop icangomba gukora show ya hip ko n'izina ryayo ry'iyo show yari ivyo nyene ya hip hop nagombye narimvye ati je ngomba gutegura show ya hip hop muga mu mitwe y'abantu abantu bazokwimvira ko ari battle ngomvye kubera urumva hari akantu hagati ya Bface na Fabilove muga jewe ntiyari iyo objectif ko ari kwerekana ko hip hop ikomeye ego kandi byaragenze neza show yari itabwe Bface araririmba abantu bararyoherwa Fabilove araririmba abantu bararyoherwa ibintu bigenda neza ego Kicas uri ku bantu twebwe bamaze kugira amateka agiye adasanzwe kiretse Bface na Fabilove hariho n'abandi baririmbye twovuga wagiye urahamagara ahantu waba wateguye nk'umubare bugiye butandukanye ugategura nk'ama evenement bikagenda neza kijya gihe nko kuba DJ nko bari abana bashobora kuba bariko baradukurikirana babona bafise iyo tara bakavuga ati je nkeneye kuzoba nka Kicas je nkeneye kuzoba umu DJ kanaka eske bijya bintu kuba ariko baradukurikirana niyihe nka kuhaje nobwa wobaha kugira nabonye babone yuko babandana ibyo DJ bashobora gushika kure ubwa mbere na mbere ikintu cyose ni objectif iyo umaze kugira objectif yo kugira kure urumva kugira ugere kure urakora cyane ibanga no gukora cyane nta kintu yego ibanga no gukora cyane ukoze cyane urashika yego Kicas je twagira duse no mukanya duce turangiza urumva ko tubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko hari abantu babidogera kijya gihe ko mwavuze umuziki wo mu mahanga cyane abarundi nta gaciro mwabaha indirimbo zabo ntimwazivuze kubera kijya kintu cyaba cyane kugira abarundi ntimushobore kubavuza abahora baza mu biteramo byacu barabitswe abarundi twabavuze jewe sukwiyemera hariho afishe ndayiravye mashini nzoyitanga mbo no kuri Facebook yagiriho twe jewe na DJ Sebo twarigeze gukora igiteramo c'était en 2011 ou 10 yari kuri Bonane twarakoze igiteramo 100% Buja Flavor cumbwira ico gihe indirimbo z'abarundi bibaza ko zari zingahe kaburyo uvuze indirimbo z'abarundi ugakesha ugatwara bikoze kandi biratoka kandi turitabwa n'abantu nico gituma nakubwiye kira biteramo twakorana n'abaririmbyi je narakoze mixtape nije wa mbere natanga gukora mixtape imara amasaha abiri ari indirimbo z'abarundi ndavyibuka ndiko baguma babivuga ajya n'amateka cyane bisigura ko muziki wo mu Burundi si kuvuga ngo tuvuze inyamahanga abantu babe batahura ibintu umuziki wo mu Burundi turawuvuza kandi biravana naho uburi none nk'ubu unye utumiwe mu kabare kuza kuteramisha abantu barabonye ko uzi kuvuza baragutwe dushaka ujya mu DJ uragiye ako kabare ugasanga gakunda guteramiramo abakongomani none umva uzovuza samples umuziki wo mu Burundi abo bakongomani utacubirukana none ni wamara kubirukana munye kabare acha kugira gute nacha kwirukana kwero bomwirukaniye abakiriye ni kuvuga uri kuravuza uragerageza ukavanga nuko biba biri gusa abarundi kandi turafise iyindi ngeso kandi iyo ngeso izotugora kuvamo imisi yose uzobona umuririmbyi ngo nibavuze indirimbo z'abarundi akaza aho hantu uri wavugije indirimbo imwe zibiri zitatu zine zitanu zitandatu 10 20 z'abarundi muga kaca ngaho yidoga ngo ntibavuge indirimbo z'abarundi kubera iki ni kubera ubu utavugije indirimbo yiwe none niwe wenyine abaririmba oya indirimbo z'abarundi turazivuza kandi rero haro n'ikindi kintu bamwe bagira ukabona umuntu araje aho uri yakubonye naje kukuramutsa uyo nyene akaba ari waca agenda yidoga ngo navugije indirimbo z'abarundi kubera utavugije yiwe mugize abarundi yazumvise kandi bagenzi biwe muzi ko mu Burundi uravuzwa kandi ubuho uravuzwa cyane uba ko baragerageza baravuza cyane umuziki wo mu Burundi gusa abarundi ni turafise ingeso yo kutazi gushima yego Kicas jewe ikindi kintu nosa nukubaza kubera watubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye uratubwiye ko uwo muziki
w'abaririmbyi b'abarundi bawuvuza cyane gose mbere bimwe bishemeye kandi ubu hariho n'amanota ubu nubwo abantu bose bumviriza umuziki botanga ariko Kicas ku madiri wagiye uraronka agiye atandukanye hari amadiri novuga twageze kumva uvugiriza smart mu ntara zigiye zitandukanye ndibuka ko jewe narakunda kuvyumva kugira uronka amadiri nkajya Kicas ni urukundo rwinshi cyane ni kubera kubu wari ubizi cyane kuvuza akabanga ka kijya kintu nakahe ku bantu batarashikira irya ntambwe ntabanga ibanga nirijya nyine nakubwiye no gukora cyane iyo uri kurakora cyane hari abantu babibona umva uri kurakora uzoshaka ukore winyegeje hajya nyine winyegeje hari umuntu abona kuri kurakora rero bajya abantu babona kuri kurakora nibo bagaruka kuguhamamarisha Smart barandondeye kubera bari bazi mbo icambere Smart yashaka umuntu aze kuvuza aryohera abantu kuko Smart yari muri marketing ibo urumva ni bari kuzana umuntu ataza gutuma abantu baryoherwa rero bashaka umuntu aryohera abantu bariko baracuruza ama produit yabo en plus umuntu ametrize ivyuma kuko bari bafite ivyuma byinshi kandi biremereye bashaka umuntu azi kuvyinstara yongere azi no kuvuza cangira ramahirwe cisanga ivyo byose ndabishoboye bandaronse diruko Kicas uri mu bantu twovuga bafashije impano nyinshi zigiye zitandukanye yaba baririmbye hari abaririmbye ubu twumva twovuga ko baciye mu ntoki zawe wagiye urafasha bamwe benshi bagiye batandukanye ese iyo muhuye baribuka kugushimiraho umuntu ashimirwa n'Imana iyo wakora ikintu kugira uzoshimirwe n'umuntu ico kintu urashaka kukireka ariko barakubwira ati ari ikintu uba waradufashije umutama wacu biragoye kugira babikubwire afite nibijya nakubwiye mu Burundi turafise ingeso yo kudashima urumva abayibaza kubwiye ati iki kintu merci kuba warakinyeretse canke kuba warakishizemo kuca umenga yoba yicinyije oya epuruta gushima niho rero hazamo umugisha nyamba je wabona zijya diri nyinshi naza ndazironka canke n'ubu unye urabona ubuhoho ubuzima bwavuye buhinduka gato kuko ubu ndinamariye ndimariye mfise n'umwana mfise umuryango muga n'ubu ndaronka amadini ni kubera ivyo byose nabironka kubera ugushima jewe umuntu wese yagize icyo amfasha muri kariyere yiwanje yose duhuye ndamara ati merci abanzi baranzi naho mba ndagusumba imyaka ndakwita grand frère merci turaraba muri ubu tugume kuri Star DJ turabona ko hariho abakobwa benshi hariho ba Chelsea n'abandi ntarenze kuvuga ni benshi muri ko muraforoma muga hariho n'abamaze kwandikisha amazina ubu Chelsea no munsi arashobora gutegura nka show ahantu akuzuza kubera ni mwebwe mwakriye kugira mushiremo abakobwa abandi batarabikora nikihe kintu mwabonye ati reka aba bakobwa tubazane muri iyi game y'umuziki nibo babishatse cyane ni mwebwe mwavuze ati reka ni twebwe kuko urumva nakubwiye tumaze kuja hamwe na 6 na NC twarafunze All Star DJ turavuga ati twokora igiki gitandukanye n'iyindi migwi y'aba DJ no ide yacizamo y'abakobwa Prince je nari nsi mu DJ w'umukobwa nari ko ndigisha nari maze iminsi nigisha umuziki ari we Deri baramuzi sinze ko agikora muri club ya Polo niwe yarakora Deri nace ndamubwira Deri turafise team tugomba kugurura twashaka ujemo kandi niyo nzoca mboneraho n'akajya ko kubandanyiriza kuri bimwe turimo ndiko ndakwigisha aremera NC nawe acavuga ati nandi ndafise undi mu DJ no muzanye byofasha umukobwa acaza witwa Trasa benshi baramuzi mbere nashima Chelsea yinjiye mu nyuma yego Chelsea ni kubera nawe twavuye dukorana ndakunda tushe yiwe twarakoranye ibiteramo bitandukanye mu nyuma ndamubwira ati nawe ni woza muri timu yacu karaba untererano ukaduterera aremera kandi wewe yazananye umuvuduko udasanzwe kuko yaje abikora kabisa neza Kicas tugerageje kuraba mw'iyi minsi turana yuko umuziki no kuba DJ ubu ibiteramo bigenda biba turabona aba DJ benshi baronka amadiri kandi bari ku rwego rwo hejuru kera warabona umu DJ ari muri bisi cyari n'amaguru muguno munsi aba DJ benshi bafise imiduga benshi bagira mu miduga
twoca tuvuga ko umuziki rero ubu uriko urabariha aba DJ ubu muri iki gihe. Umuziki wamye uriha aba DJ. Gusa n'ibimwe nakubwira umuntu wese afise planning y'ubuzima bwiwe, umuntu wese afise uko planifia viwe uko agomba izogenda. Ego ubu si bu DJ gusa, kira kintu cyose kiragira aba amateur. Hari aba DJ baba amateur. Wewe agomba bamubone. Ivy'inoti n'umugore. Naho uwo muha ico afata gusa kinyobwa canke iki abona ko we biba bimukwiye. We iresifi yuko gusaza kuvuza abantu baryoherwa hari abameze uko muga umu DJ afise objectif yiwe tijewe ubu DJ n'akazi kara ubu DJ burariha kandi neza ego burariha ndabivuze ndabifitiye ubuhamya kuko ndabizi ivyo mfise vyinshi n'ubu unye ndumugabo nabikuye mu DJ ibyo mfise ubu nabikuye mu DJ vyinshi nabikuye mu DJ yego. Yes, bakunzi bacu murumva DJ Kicas ko ariko aratubwira amajambo menshi meza agiye atandukanye, kandi umuntu wari wese ariko aradukurikira mpande zose yaba bakuze canke yaba batoyi murano yuko ariko aratubwira amajambo agenda yubaka umuntu wari wese. Kicas kugira duse n'abasozera Kicas tuko turaraba ubu kandi tunagukeza kuri mariage yawe. Twarabonye abaririmbyi je niho narindi nateye bakwe, nabonye abaririmbyi benshi, Fizo naramubonye, ndabona Edith umutamukanyi wiwe, ndabona ba Spox n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ico gihe hariho na envelope baguhaye mu nyuma rero twoca twibaza yuko Kicas uko kuntu yagiye arabana n'abantu kuva kera gushika n'ubu tubwo kubwo rukundo ariko rwagiye rurajamwo muri abo baririmbyi kugira ubucuti bugume bukomera cyane. Jewe ku bantu kubanzi vy'ukuri apana babandi bavuga ngo je ndazi umuntu batamuzi kubanzi vy'ukuri ndi umuntu ubwa mbere nta nzego nigeze ngira kandi nta niyo nzopfa ngize kuko ndazi aho ngeze ndazi aho navuye. Ubwa kabiri ndi umuntu numvikana n'abantu bose tumaze kuyaga je tuyaze turamvikana, wowe ngiriye ishari cyangwa ukamvuga nabi ndagusha muga gato kiwande je marura kutuba twumvikana. Ubwa gatatu ndi umuntu nzi kuyaga n'abantu kandi ikintu ca mbere nibije nakubwiye n'ikiyago ndazi kuyaga n'abantu ko kumenya rero kuyaga n'abantu biratuma nujya mu tuyaze duhuze. Abantu benshi bazi ko bavuga ngo ndi timide, je nabwo ndi timide nagato ni kwa kwicisha bugufi utuma n'umuntu wese tuyaze avanga avuze ati uyu muntu nishira hejuru nishimye, sinigeze nishira hejuru, sinigeze ngomba kwereka ujya haba imyaka haba akazi ko no mushira hasi je namifata k'abantu twese tungana. Ico gituma haba kote y'abaririmbyi haba kote y'aba DJ umuntu iyo tuyazi nawe aravuga ati ujya muntu iki kintu ko arinza kimbwira zomwitabira. Si mariage yanje gusa n'ibiteramo byinshi twakora uzorabe tware tabwa n'abaririmbyi benshi kuko baba bazi uko tumeze. Hagiye uri kurakora akazi ntiwishire hejuru, ibikorwa nivyo bigushira hejuru no kumenya no kuyaga n'abantu. Fizo kwere narabimubwiye ambwira ati je nta kibazo nzoza. Niwe muntu wa mbere yanterefonye ujya mu munsi wa mariage ambaza ati mbe ya mariage iberahe ndi mu muduga umenga nari mvuye guse twari tuvuye mu misa yego cyo ndamuha mugenekereza naje mbona kandi byarandyoheye cyane byaramimbaye cyane ba Masterland ba Pasi wa Etoile du Centre ba Spokesman hariyo aba noko ntabibuka hariyo ba Srogof hariyo bari benshi noko benshi ndavye ku ifoto none nace ndabibuka barandyoheye baje ndababonye vraiment urumva kutoreka kuryohera ubonye abantu nk'abajya bakuze muri mariage hari imanza nyinshi bari kwitaba, hari ibikorwa byinshi bari gukora muga bakabireka bakaza mu rubanza rwa urumva bari ibintu by'amateka. Kicas rero urabona yuko Kicas hariho byinshi uje kutubwira ariko twagomba nk'ubu hariho bariko baradukurikirana babana cyane bo bakuze bariko baradija mugabo bataronka izo opportunity zo kuja kuronka amadiri yo kuvuza mu ma club canke mu ma societe agiye atandukanye.
wanashaka n'ahandi hagiye hatandukanye ku bantu none bafise iyo nyota yo gushika ahandi tuvuga nka mwebwe twobita ko ari aba legend bo muri baba DJ niyihe conseil wobaha nk'abo kugira nabonye babone ko kuhaje bagume bagira kuhaje muri bo? Conseil ya mbere n'ibikorwa nibakore cyane nibakore kandi ntibazokwigire biyumvira ko bashitse ahubwo bazokwame babona ko atacu barashikako babandanye bakora kuko umuziki uguma umva twawusanzeho tuzowusiga rero bagume bakora hama ikindi cya kabiri bamenye kwidandaza hajya anye iyo utazi kwidandaza ibyo bikorwa byawe urabiryamana mu nzu bamenye kwidandaza hari ama platform menshi yo gushirako ibikorwa byawe kandi umuntu ariko aridandaza umwe wese agira planning yiwe agira objectif yiwe ingena zo kwidandaza hari ababicisha ku marezo sociaux hariho abagenda ahantu agasaba gato mugenzi wiwe ariko aravuza nawe akavuza hariho ugenda akabwira umubosi ati je bujyanye ndazi kuvuza reka ndagutegurira ikintu hanyuma yategurira ikintu ngaho kikaresisa umubosi akavuga ati ingosha banarabonye ni sawa urumva umuntu wese agira planning y'ingene yadandaza hanyuma iyo umaze gukora ikintu ku mugaragaro abantu bakagishima barakurondera kwa kwidandaza nyene bamenye kwidandaza baje ku ma platform atandukanye kuri réseaux sociaux baze barigurisha berekana ibikorwa byabo abo amadiri bazoyaronka ko natwebwe si kuvuga ngo twaravuza gusumba abandi bose oya ahubwo twari dufise akabanga kacu kingene twebwe turondera amamarshe kingene twidandaza kugira turonka amamarshe kuko je nk'amamarshe menshi apare y'ama evenement nategura amamarshe nka 80% barantelefone kandi nka telefona n'umuntu ntazi ko afise nimero yiwanje akaca nyidondora ati urafise umwanya ngo duhurana tuvugana kubera iki kubera ko kwidandaza Kicas rero nibaza yuko tubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi tunagukeza mu DJ ngaha mu Burundi bose niwe ufise umutambukanye niko no vyitwa mwavukiye umunsi umwe ari anniversaire ku munsi umwe ibyo n'amateka akomeye gose mu DJ bari ngaha mu Burundi kubagize ama mariage niba ke bafise umudamu baba bavukiye umunsi umwe rero ico kintu sinzi twese kiradusiga mugabo ni bya bindi ngira wari kuravuga ati ni wa mutima nyene y'Imana igukoreye ikintu ibi kigukoreye niko twovyita ntabeshe tugitangura gukundana n'umutambukanyi wanjye sinari nzigiye yavukiye niho rero byashitse tumaranye amezi 6 hanyuma urazi ko ukunda umuntu wimirije anniversaire urabimubwira nije namutanguye ndamwandikira ati ujya hirya yejo ndafise anniversaire ashaka tuzogende twicara ahantu usangira ifana acambaza ati uri su ndamarayego wewe wavutse iyo tariki ndamarayego none ndaguhe identité ndaguhe yiwanje urabe ko atari uwo munsi uneko nanje ari umunsi wa muvuko namaratereka kumbesha muga kubera madamu wanje famille yiwabo n'iwacu twamye turi bamwe twari inshuti zinjirana inshuti ewana zindani abo bivukana uko tuvukana turazinanya abavyeyi bacu bagenda imyaka myinshi none abaza mukuru wiwe aranyemeza neza ko ari byo yavukiye tariki tuvuga ati mbo uroko tuzi dusangiye date anniversaire umunsi tuzoshinga urugo rwacu tuzoshinga iyo tariki nyene rero umwaka twagiriye ko mariage itariki twavukiye ko hari dimanche turaraba nitwogira mariage dimanche ntibikunda cha tufa guprograma naco ubundi munsi urumva iyo tuyigira umwaka ava aho twari kuyigira uyu munsi nyene kuko yaba ari samedi muga naho urazi ibintu by'imanza si ibintu umuntu arota akaca akora n'ibintu bisaba preparation nini umva rero nivyakunze muri mwaka cy'ukunda mu byari ibintu nyene Imana yikoreye yego Imana ifise uko ikora ibintu kandi bikora uko ibishaka ko nawe utegeka Imana umva ni Imana yabikoze tuvukire tusanga umunsi w'amavuko
ego mbere n'umwana wacu harabuze gato nawe nyine yari kuza muri ubu rwego kandi tunagukeza turabona ko yakuze kakuze harya umuntu amaze kugira umwaka n'amezi aba ariko arakura ego Kicas rero Jenasano twagomba abariko baradukurikirana ucugira akajambo kanyuma ariko ava yuko dusozera urabona ko hari ama TV online menshi ubu menshi ko aravuga ndazi yuko ngira menshi urakunda kuyakurikirana uko ubona bariko barakora ubona bishemeye canke hari ikindi kintu bohindura ama TV online uko ariko arakora je ari sawa kuko bereye nko ku TV yatumye mushikaga Linox TV unye mutanguye gusanga n'abantu abo bari narabonye amativi asanga abantu ku kivi aho baba bakorera muhira mukabatumira mukabasanga ahantu hatandukanye aho nicerekana ko muba muri ko murakora cyane amativi ariko arakora neza kuko kwibwira mukideplasa mukadeplasa ibyo byuma byose mukasanga umuntu ahari cyo si igikorwa coroshe urumva ko ari ukwitaha sigura ko amativi ariko arakora kandi ariko arakora neza cyane kandi ariko arafasha haba kote y'abaririmbyi haba kote y'aba DJ haba kote y'abategura ama evenement ama TV online ariko arakora cyane je n'ibintu byinshi kubera nkunda gufatirwa n'akazi kuko umusanze mfise n'ahandi hantu nisuma amapare ivyo bu DJ ibintu byinshi by'umuziki mu Burundi ndabimenya kubera ama TV online kunda yakurikirana cyane nkamenya ibwa budahavugwa amakuru ayo kubera ama TV online kandi tunagira ko usta n'usozera turagushimiye cyane Kicas waduhaye umwanya wataye ibikorwa ari kujamo uraduha akanya turaza kugira dukorane ikiganiro kandi ikiganiro cyaryoshe urumva cyanaryoye cyane hariho byinshi ntarinzi uno munsi menye nabo ko baradukurikirana ndazi ko hariho baguma bavuga ati Kicas byagenze gute mugo uno munsi nibaze yuko bashoboye gutahura ibyo heje kutubwira byinshi bigiye bitandukanye watanze impanuro nyinshi zigiye zitandukanye hama twagira duse n'abagushimira nije no bashimira ku mwanya mwigoye murava aho muri muraza muradeplasa ibyuma byose muje kunkoresha iganiro ndabashimiye cyane nongera nshimira n'abazodukurikirana bose bazoraba iki kiganiro ndabashimiye cyane hama ndangije mvugani Imana ibongere umugisha Joel kazi mubandaye mugakora neza ko mwenda bazi muri itanga abakunzi bari Linox TV mubandanye muyikurikirana yego muza muragira amajeme biganiro byabo n'amakomantere menshi yes bakunzi bari Linox TV murabona yuko Kicas yatubwiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye rero tukaba twagira tubabwira ati bye bye hama kuri kamera twe kumwe na ariwe Alan twagira duse n'ababwira ati muguwe mufyonda hahandi mugira kwa kundi bra